yuko ahantu hose hari tongo utegerezwa kuhegereza umwavu yabene ikina bifise ahantu kuvuga aha dufise hegitari zishika 10 nganye ni duhagaze izo hegitari 10 izinka ziri ngaha umwavu urakwira muri zo hegitari 10 genda ri misusa ibintu biti bihwanya vyinshi cyane ubu hariya mwonga biruzuye tubigaburira inka iba abantu bararya bakaruha tugashora mu masoko tukabona ntibagura cyo tubigaburira inka ujewe ubu turamo turavugana yego mfise abakozi bama mu marimbiro y'amavoka yego ubu mperuka gutera ibihumbi 12 imivyari ibihumbi 12 imivyari ibihumbi 12 uri umuntu umwe twaratoye abagize federation rwego rw'intara ku makomine ubu rero bari ku kivi barimo barigisha abantu kuntu batera amavoka n'ukuntu bayashira ku mwavu imaze umwaka n'amezi 8 burya ikurikirwa n'ijya donc mugabo igaragara nka ari nini gose ihagarara ko ari nini mugabo yizoba nini cyane ku buryo ishobora gutera ubwoba ko ariyo meruka gurisha miliyoni 6 yari nziza cyane yari kuze imeze neza baraje barayishima baca barayingurira abandi usanga inka bayigurisha miliyoni 2 2.5 3 mugatwebwe kubera iba ari inka nziza zavyibushe zimeze neza baratugurira amafaranga atari make nk'inka yiwawe ishobora kubigurwa menshi yabarangaye wavyumvise ko ngiyi birageze nko mu miliyoni 4 kandi maze umwaka n'amezi 8 okay ntiharagira ko yimya none oya iragera kwimya ingana gutya oya izimya ziri yo hepfo afise urundi ruhongore yo hepfo ko ubundi busanzwe turafise inka nyinshi dufise inka zishika 48 wow urumva rero twororeye hisha hano ari amatongo manini ca dushiraho inka kugira ngo na wa mwavu uboneke ariko mbega zivyibuha kubera iki kuko ico niyo kintu gikomeye abantu bashobora kumenya ubwa mbere ho izinka ni izikizungu ndafise nari zikirundi mugabo kuri ubwo zitwa ko ari zikizungu abandi usanga vyaranamvye ari bigufa mugabo twebwe turaziha ubwa mbere ivyatsi zifungura rubingo tukashiramo n'ibindi vyatsi n'ibindi bwo bikataguye nyene utuntu duto turavanga hanyuma rero aha turaziha amazi twasizemo yamukuna na merasi mu mazi zigaca rero zituma iyo ziriye ca zinywa amazi urabona nkiriya n'imvyeyi niyizi vyari ziri urabona ko yibereye ngaho yimereye neza agifisa amezi oya ntiragira amezi ironsa aho irosa yarimwe irosa ijya turayicukuye ko utuja twishira ku mfizi nuko rero niryo banga hanyuma urabona ko tuzisasira muga ari cyo neko ndatahura mutaje je nabonye aho muba kumuhana donc murafise ibitungo watambuka imetero zingahe ofisi ni yororiro watambuka kandi hose kubera iki utazishize hamwe tutazize hamwe oya ni ya ntumbero yuko ahantu hose hari tongo utegerezwa kuhegereza umwavu yabene ikina bifise ahantu kuvuga aha dufise hegitari zishika 10 nganye ni duhagaze izo hegitari 10 izinka ziri ngaha umwavu urakwira muri zo hegitari 10 abakozi bacha uyora urabona aho urabona hakiya kintu turundamo ijya n'ingarani ndende ingarani turunda hajya uyu wose uja hajya hanyuma tukawukuramo tugushira muri iri tongo nyine donc urumva uwufite amatongo atandukanye ahantu hose ari tongo ucashira ibitungo nini turatashira ibitungo hatari ihene hari inka hatari inka n'inzu y'abakozi niko bimeze ubu tumanutse hepfo aho urasanga n'amasitoke inka ihene intama n'amasitoke n'inkoko ziba zirimo uraza kubibona reka tunyaraguritse kugira ngo dushobore gucunguza umwanya umwete aha niyo tuzimya mikoro Jeff tuca twinjira mu kintu kiriko kiravugwa ngaha mu Burundi yitwa ivoka kwivoka iri ni ivoka urabona ko bya bintu nk'ubu mu Burundi ariko baravuga ikintu cyitwa ivoka ko ari ikintu gishobora guteza imbere abanyagihugu kandi bikaba nkako yego jewe wanashaka ndagitwara mu ntara muri federation y'ivoka
iyi ntara yose ni utwara ico gisata. icyo gisata cy'ivoka. Urabona rero ko amavoka yashaje turayatema. Amwe yamaze kuja kwingurukizi tukabitema. Tumaze kubitema tugaca tuzana byavoka rya ruhere tukagerefa. Arako twarisize ko ngaha kuginu uruti rungana gutyaga muta ikirosho kigirefa ari kumunga cyari giti kinini. Uruti runini ya turarutema rukaza kumuvyaro haja kinaze tatugerefa. Tugashirako akavyaro. Ugashiraho igiti gishasha. Ubu rero iri ririko ni ruhere. Aho turamaze kwamura. Utuyango rero riyango gera ugira kabiri. Kandi aha n'umwaka umwe rimaze. Urumva ko rero bya biti byashaje dushobora kwihindura bikaba amavoka mashasha. Twinjiye mu mavoka nyezina. Twinjiye mu mavoka nyezina. Hasigaye hariho ubwenge bukomeye gabi. Jeff erekana nabizivoka ziri kuri agashami toya cyane. Manuka hepfo nazo aho ziri hano. Nivoka ari aho ziri hano. Wicange zinga. Naho nyene nabimwe. Abanyabujumbura nkibo igura gahe Jeff. Igira ino Ibujumbura iyo iyi ni 2000. Wari handi manini ngaya. Mama we. Ngaya ejura. Jeff. Naba Jeff izivoka ziri kuri agashami gato yubusa cyane. Tugeze mu murima w'amavoka. Wow. Tugeze mu murima w'amavoka. Nariko ndakubwira uyu mugambi gamuta. Uyu wawutanguye igihe ariko muna voka ari zakeye. Wajewe ibintu byose ndabikora. Ngiye tubona kubwiye ko ndima ibintu byose. Urabona rero ngaha. Iya twadufise ivoka ryari ndigitwa ngo niripita. Yego. Kime cyama binini. Ubu rero tugihindure tugishyireko amavoka yitwa ruhere. Yego. Aha urabona ko twacacuye. Ahazoza kumuvyaro nano haze kuyundi nahaze kuyundi. Yego. Tuca tushira ku mavoka 3. Mu mwaka umwe tuba turamo turamura amavoka yitwa ruhere. None mbo dufate nkiri shami ngaha. Ndashobora kuvuga agashami ngaha. Akavyaro ngaha kandi ngaha ucuduhonya hazigare ko kamwe tuduhonya tukasigazamo kamwe ubiri butatu kandi aka kamwe kamaze gukura nta kandi kaza nako tuguma tugakurako reka turabe aho twabisize aho nabisize mu ngiro aho nabisize mu ngiro naha aho urabona ko twashize kuri meshi yego mugabo twasize kuri meshi urabona ko ari gerefe niri ni gerefe na hano ni gerefe nunga hari ya gerefe aha twarongeye ko nano twarongeye ko uro turamo turaraba ubusumbane nitwasanga iri ari ryo rikura gusumbiri tuzoca turikurako mugandi twasanga iri ari ryo rikura gusumbiri ucuhanyu babibonye uro hazoca hakuriri none nahazosigara ko none hazosigara ko ico natahuye mute iri naryo nyene ryari gerefe kandi kuri iyo ruhere nyene kandi ryamaze no kwama yego ariko haze hodushuwe n'amavoka yajyangatseko none uri kuriye kiki ntivyari gukura vyose hari ico nico bituma ndarikuyeko nuko ryo cyari nyohiri bikanyohiri bigaca bituma bidakura neza mu bibe binini dushaka rero ko azoba manini ni muri yo ntumbero nuko okay aha rero turafise aya mavoka aramanuka ugende yo hepfo cyane yo hepfo kure tukure watujayo mugabo urabona ko amavoka turayafise ne gatoya ko kubintu bijanye n'ivoka yego ubu mu bisagara urabona niho hantu haba hahuriye abantu benshi barakenera ivoka bakazibura izi mwebwe iyo zeze zishokera ubu no kuvuga urabona ivoka risigari igiterwa njabuka amazi yego kandi mu misi kizoba ari ikintu gikomeye cyane nk'ubu jewe ubu turamo turavugana yego mfise abakozi bama mu marimiro y'amavoka yego ubu mperuka gutera ibihumbi 12 imivyari ibihumbi 12 imivyari ibihumbi 12 uri umuntu umwe ndaza kukwereka ahantu ni hariya hepfo turaza kujayo uri umuntu umwe ndi umuntu umwe imivyaro ibihumbi 12 urumva rero abakozi bamamwo barimo barayakorera mbega kazoza kivoka ati mbega Bujumbura gute kuri taboneka araboneka bukebuke mugabo ubu kubera ibujumbura
bataramenye ivoka icyari cyo riramuri rashoka hanze turafise amasoko ngaha ikobero mu nuzenya iri mu rugari turafise ajase y'isoko riri ngahi wanje gambarangwe riri mu nuzenya muri koperative yitwa haguruka dufashanye nije ndanayirongoye ngira ngo abantu nicyo gisata kivoka mu ntara ya Kirundo muri federation avocado urumva ko rero muri make amavoka nivyo haraya vino aje Bujumbura mugabo hajayo make kuriko ayaja hanze mu misi za rero tuzoba dufise n'inganda none ahubwo nyene nico nakwibaza nti none izi zishokera hanze benshi bazitwara mu nganda yego ni harabuza abarundi biyumvira izo nganda igihugu nk'urunani federation ruriko ruriga igihugu kiriko kiriga ukuntu amavoka dushobora kugira inganda ngaha mu gihugu cacu no kuvuga rero turarindire mu myaka 5 tuzoba dufise amavoka amaze kuba menshi muri iki gihugu urumva ko n'inganda zizoba zihari tugomba twegeranya uburyo leta yegeranya uburyo twubake izo nganda kugira ngo dushobore natwe guhingura iryo voka ahubwo tuzo turarishora hanze rihinguye yego donc keshi ngaha mu Burundi ego Burundi ni soko ry'ibihugu mbona bitari bike burahashore ibindi bihugu birahashorera nga natwe ibyo twirwe turajana hanze baduha rumwe numva umengo twobihingura natwe tugashora produit fini ariko programme y'igihugu urumva ko nk'ubu ivoka ngaha iwacu ryahora rigura ikiro amahera 150 102 ikiro y'amarundi ivoka aho ni ryari kwivuga ngira ndakivuze kutari kureka nsubiremo niyumvire neza oya zirazira no kuvuga oya umufuko w'ibiro 100 yara amafaranga 1010 ahubwo ijana kingira ijana nayandi 1015 ahi wayi ngahi wacu umufuko warugura amafaranga 1015 ubiri ubu uno musi aha nyene ahubona ngahi wacu ubu ugeze ku 180 ariko urumva ko akarusho k'isoko rishasha nayo ashobora kurenga kuko hari amasoko yo hanze azotuma rero ivoka riba ikintu giteza imbere abene gihugu ivoka rero urumva ko mu misi kizwari ikintu gikomeye nivyo kuno munsi twebwe urumva ko twahora tuyatanga kurunuze kuruwa mugabo nitwidoga ko twaronkamwo amahera menshi ariko ubu rero urumva ko bizoba umurengera nk'ubu dufate je ndvise 3,000 n'amajana 5 bimaze kwera ivyo ukawateye n'ivyo 12,000 ubu nateye 12 kandi sindeke yaho wona muri mumwe ndimo ndatera n'ayandi kugira ngo ivoka ribivoka nyene mu ntara ya Kirundo ndimo ndahimiriza abantu bose kugira ngo bayatere banayakore aya yakera nakweretse ko turamo turayatema ndimo ndavyerekana abandi muri ntara ya Kirundo twaratoye abagize federation rwego rw'intara ku makomine ubu rero bari ku kivi barimo barigisha abantu kuntu batera amavoka n'ukuntu bayashira ku mwavu kugira ngo ashobore kuba igiterwa koko kizovamo amafaranga yotuma yambona kazoza y'umukuru w'igihugu tuyigerako hari mu misi heze urasanga umuntu yejeje amavoka ayavunditse donc yaje bavuga ngo bazivunditse bazitaritse sihiye zikagogwa n'abakire nyinshi zikamugorerako umunsi ntavoka yobora oya nibikunda kira noneho abo babigira uko kwari kutamenya jewe mu vyo nize nta bintu na bimwe bice bidiba nta bidiba mbega ayo mavoka abaye menshi tusha tuyagaburira inguru ibijumbu bibaye byinshi tubigaburira inguru je ndari mu misusa ibintu biti bihwanya byinshi cyane ubu hariya mu mwonga biruzuye tubigaburira inka abantu bararya bakaruha tugashora mu masoko tukabona ntibagura cha tubigaburira inka kandi iyo nkubigaburiye ikivyibuha iyo nguru bigaburiye ikivyibuha ejo wundi gaciguha amafaranga wari warabuze kuko yavyibushe yarengeje ko kuvyo yahurija duke none yariye vyiza kandi vyinshi
ufashe umwimbu ukawuha ibitungwa kuri wewe ntubuhombye nacyo mba mpomvye n'ubu none nk'umuntu ashonje yo kumva uvuze gutyo akarorero kari hafi uno munsi turafise depo y'ibigori turafise depo y'ibiharage ubu kubera ibigori byango vyera ibindi ubu turamo turabisya tubiha ibitungwa iyi ntara mwe mwarose umwimbu mwinshi ku bigori neza cane kubiharage ho gute no kubiharage none ndafise toni 50 ndazabuze kwereka zibiharage z'imbuto kandi muri ibyo bigori kubera ubu byitwa ko byataye agaciro byataye uburyo bw'imbuto ubu nca ndabigaburira bitungwa simpomba sino nca nigurira jewe nyene urumva nca nishorera murakoze cyane murakoze namwe